bavuze Burundi wewe wumva iki? Mbega wowe uzi kahise k'igihugu c'u Burundi, wowe uzi iyo bwavuye, wowe uzi n'abami babutwaye? Ni Gloria Munezero kuri BI TV, ikaze mu kiganiro harabaye. Harabaye n'ikiganiro tubayagira kahise k'igihugu cacu canke kahise k'ibindi bihugu vyose, ibintu vyagiye biraba mu gihugu, hakaba hari haheze igihe kinini tutariko turagikora, twari dushaka guhindura bimwe uko twariko turabikora kugira tubahe ivyiza gusumba. Mikaze uwo tuzoza turakorana bishobotse aronse umwanya Giwors, nibaza ko atari rya mbere mu mwanya kuri BI TV, hanyuma yitondore abatamwibuka, hanyuma tuganire. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BI bivanye naho muherereye. Uwo munsi twaba tugiye kuganira ku kahise ku Burundi, nibabuze Burundi wumva iki, abami batwaye Burundi, vyagiye birarangwa bimwe mu gihugu kera. Ego aba nitwa Nyagatare Giwors kubatanze. Urashobora kubabwira igituma narakuhisemo kugira tuze turakorana harabaye? Harabaye ni ikiganiro cerekeye ibintu vyakahise, ibintu abantu benshi batazi, tuba tukwiye gusangiza abantu bakwiye kungura ubumenyi ku vy'Uburundi batamenye kahise, gasanga ibintu vyagiye birandikwa, vyagiye biraba. Ego ico atongeyeko nuko yize ivyakahise. Ego narize ivyakahise. Yarize ivyakahise, bituma ndamuhitamo kugira ngo dushobore kuza turaganira, hanyuma atubwire ivyo twashoboye kuronka mu mpapuro, ivyo bashize mu mpapuro n'ivyo wewe yoba yararonse nk'uwavyize yabisobanuje kudusumba. Ego mu bisanzwe iyo wiga ikintu icari co cose, ubumenyi buruta ku vyo wigiye. Hanini ndabwira n'abantu, ikintu cose woba wiga uca ugerageza gusoma ibitabo bijanye n'ico kintu wiga, kuko mu bitabo niho hari ibintu vyinshi abantu batazi. N'umuzungu yavuze ati umunyafrika ushaka kumuhisha umuhishiriza mu nyandiko. Kubera abarundi ntidusoma. Abantu benshi ntibasoma, si bose hari abasoma, ariko benshi ugasanga basoma ibintu by'inkundo, ibintu bigiye bitandukanye, ntibasoma bimwe. Rero vyiza uca ugenda ugasoma ku bintu usanzwe wiga cane kugira wungure ubumenyi buhagije. Ego wotubwira none amamuko y'Uburundi? Ego Uburundi butaraba Uburundi, hari umuntu yitwa Rwabugiri, niwe mwami wa mbere yatwaye kano karere kose. Uwo Rwabugiri yakomoka muri Ethiopia. Yari umujuife, abo bitwa abajuife les Farashia, sinzi ko muhora mubumva. Rero baje bava muri Ethiopia bamanuka, hari abava muri Sudan, bava muri Ethiopia, Egypt, bose baramanuka baraza. Baje bashaka bariko barondera aho baragira inka zabo. Barava muri Ethiopia barashika ngaho mu Burundi, baza gushika ngaho ntibashike mu Burundi gusa, barakwiragiye mu Rwanda, mu Burundi, Kongo, ngaha i Sud Kivu yose, no mu Buganda aho bitwa Mbarara, Hima, sinzi ko muhora muhumva, na Tanzania ubuce bumwe. Rero benshi bashikiye aha mu Burundi, aho bita Ibururi, ahantu nyene mu Rutovu, ahantu hari piramide, ahantu hari ubwatsi butotahaye. Baranezerewe bahashitse, babona ubwiza bwaho, bararagiraho. Mugabo baca bahahurira n'abandi abantu bariko barondera nabo aho barima. Bamwe barondera kuragira, abandi bakarondera aho barima. Yari imice itandukanye, hari abavuye muri Cameroon, hari abava muri Nigeria, abava muri Afrika y'Epfo, bari batandukanye. Rero abo barondera aho barima ntibari abajuife, ntibari abafarashi, yari abo bita peuple bantu. Abantu barabizi, baravyize nabo baravyize. Peuple bantu, peuple niliotique na pygmée de la forêt. Iyo migwi ibiri rero yasanze ngaha abantu bitwa les pygmées de la forêt, arabo bita basangwa butaka. Nibo banyene kano gataka, nibo bari ngaha, nibo bari bahari. Nabo bari bavuye, bo barabahanyene, bari abantu bacura, bahiga, bagira iki, babasanze aha. Bo bavuga ati babasanze hano.
abo peuple niliotique bari barebare b'inzobe kurya aba Ethiopie basa murababona imishatsi y'irende baco bahurira na peuple bantu na peuple niliotique ntibasa bari batandukanye unababonye appearance warabona ati aba bantu si bamwe ariko rero bamaze kuhashika hari uwitwa Rwabugiri niwe yaje Rwabugiri niwe yaje arongo iyo peuple niliotique donc niwe yari uwo muri Ethiopie niwe yatwaye kano gace kose Sud Kivu yo muri Congo u Burundi u Rwanda n'igice ca Uganda Mbarara zandi zahima na Tanzania gace gatoya ariko kahora kari ku Burundi yego rero amaze kuhatwara u Rwanda rwarakaguriro yari soko u Rwanda rwari soko no kuvuga ko cari gice kimwe urumva ivyo bintu byose yagifatiye hamwe yego rero yarafise abana batanu abo bana batanu nibo yagiye aragaburira bino bihugu ibitwita u Burundi u Rwanda imfura yari uwo bitwa Mutaga yaje kwitwa Ntare Rushatsi cambara ntama yishe intare abasangwa butaka basenga acambara rushato rwayo yayishe kubera barayisenga bayifata nk'Imana yego bakayigaburira bakayironderera rero we yarayishe ayisha acambara rushato rwayo ari kumwe n'abantu bamurinda bitwa abadasigana yego umva nto bace bamwita Ntare Rushatsi ariko yitwa Mutaga yego muto yiwe nawe yitwa Mutara papa wacamuha mu Rwanda uwundi yitwa Ndore wa Ndahiro acamuha iki gice cyo haruguru kirimo abanyamurenge benshi cyane uwitwa nawe Ndabagoye Kinyoni acamuha no Sud Kivu iyo ngaha Uvira sinzi kuhabona iplane d'Uruzizi kandi iplane d'Uruzizi yose yari ku Burundi arabagaburira umukobwa wabo umuhererezi wa gatanu yitwa Mbarara acamuha rero kiriya gice cambarara no kuvuga ko Rwabugiri yarahaye nuko umwana wiwe mukobwa yotwara ego cyane gose yarabagaburiye bose arabakwiriza Nambarara bayise bayitirira uwo mukobwa umuhererezi rero niho Ntare Rushatsi yari imfura yari mukuru acatwara buno Burundi ego naho nyene bwabaye igihugu papa wabo yarabagaburiye aho hari mu myaka ya ryari hari kera cyane kuko Ntare Rushatsi yatwaye mu 1420 niho yatangwe gutwara Burundi ego none acagitanga mu 1500 mu 1457 yaratwaye imyaka ingahe umva ni 1420 gushika 1457 37 ans none Ntare Rushatsi cambara ntama yoba yaravyaye yoba byaciye bigenda gute yabanye gute nabo bantu twagiye kugira urukoba rusa gutya gute kandi yaramutse abantu bo muri Ethiopia nibaza ko batari yirabura urumva Ntare Rushatsi buryo mbongo Ntare Rushatsi ntiyirabura kudusa oya kuko urumva iyo yakomoka n'ingene yasa rero iyo umaze kuvyagwa n'abantu batandukanye nk'ubu yari nk'umuntu w'umujuife agashikira hano dufate nka peuple niliotique ivyaranye na peuple bantu canke ikavyarana na pygmée de la forêt umwe mu nk'umusangwa butaka umwana baca bamwita umudimudimo sinzi kubitahura umudimu kubera bari bavanze cyari kivyago umudimu casigura ikivyagwa no kuvuga avanze yabari peuple niliotique huye na peuple bantu bakavyara baca mu umudimu naho mu nyuma yaje yitwa umuganwa mu nyuma bamwise umuganwa abaremewe gutwara kubera yabavutse kuri ntuze kuko harabaho amakimbirane bakavuga peuple bantu mbe natwe tuzotwara ryari ko peuple niliotique ari bo baguma batwara kandi aribo bari babasanze ngaho ego baca bafata umugambi wo kuza barafata abakobwa bakabatwara ibwami bakavanga komsa abana bavutse bakavukira gutwara ego burya abantu bitwa abaganwa bari baremewe gutwara no zo n'abantu zeya no mu bantu ze mu bindi bihugu bariyo no mu bazungu mu bwoko bunini bwagutse cyane umuryango w'abaganwa s'ubwoko n'umuryango none uwo muryango w'abaganwa kugira biyumvire kubita abaganwa naco cari kivuye kuki cari kuri cyo nyene ubu n'ubwoko bwaremewe gutwara ku buryo utavuga ati ngo peuple bantu iratwara cyane peuple niliotique iratwara cyane gushika n'ubu naho ufata umurundi ukamushira ngaho le peuple bantu ntibakibaho
peuple niliotique ntibakiriho kuko twaramaze kuvangana kuvangana yego kera ntibavangana mugabo baraje mu nyuma baravangana kubera hari abagiye barabavyara ko bagenda baragirana hanyuma ntane rushatse cambara ntama yaragize ego yaravyaye baravyara kandi mu vy'abami sinzi ko mubizi hatangura gutwara ntare hama mwezi hama mutaga hama mwambutsa nuko nyine baza barahanahana none navyo iyo ivyo vyaciye bigenda biraza gute kuko urumva bwa mbere nko guhera mbabarire nko guhera kuri musanura guco musanura ninde na umwami yatwaye Burundi wa gatatu uwa mbere yari uwo Rwabugiri ntibakunda kumushiramwo kuko yatwara aka karere kose kandi benshi ntibamuzi bakunda guhera kuri Ntare Rushatsi gusa ikibabaje nuko no mu ishuri batabitwigisha batubwire basati uwahatwara na batuvuga ati yari umwami w'u Burundi kuko u Burundi ntibwari bwitwa Burundi yitwa Rwabugiri papa wa Ntare Rushatsi bavukana araba tukabimenya urumva utagiye ngo urasoma ugira ubushakashatsi ntavyo woronka havuye Rwabugiri hasubira Ntare Rushatsi hama Nyaburunga nawe yabaye umuhungu wa Ntare Rushatsi ego none baragumanye mbega ubushuti abo bana bari bahari cyane gose abami ivyo bintu vyo gutwara n'ubuzima busanzwe ivyo bintu barabitahura abaje kuducanishamwe n'abazungu bihera kuri aba bami banyuma ba Ndizeye Charles kandi Ndizeye Charles wibuke niwe yateye kudeta se wiwe Mwambutsa yamuteye kudeta gute na okay yari hanze mu nama umuhungu wa mutera kudeta hari tariki 8 z'ukwicenda 1966 umuhungu waramaze kuronka independence Okay, tuzobigaruka ko ntaco byose tuzoza turabigaruka ko ntaco byose tuduge mugabo reka ubu unye tumaze tuvuge kuri ivyo vy'abami wambwiye urumva habayeho Ntare Rushatsi Rwabugiri Ntare Rushatsi cambara ntama Nyaburunga hanyuma Nyaburunga cavyara Musanura uko bagiye barakurikirana kandi abakubwire abami tubaharura nkuko ari 17 mugani 18 kuko je Bwabugiri sindamukuramo Bwabugiri sindamukuramo abo 18 nabaye Nyaburunga hatanguye Ntare Rushatsi Nyaburunga Musanura Jabwe Mbibe Ijanyari Homati Ndaruzaniye Kivimira Kavuye Kivimira niwe bamutazira Senyamwisa urumva hama hacakurikira Kavuyimbo hama Rutamu batazira Sebitungwa hakurikira Mbonyi Burundi batazira Nyamubi hama hakurikira Rugamba batazira Ruwogo hama Gisonga batazira Gisabo hama Mbikije hama Mwambutsa bangira icenge n'umuhungu we wa nyuma Ndizeye Charles none kugira ngo bize birasimba muri abo bose umbwiye ntawe numvise yitwa Mwezi Gisabo abezi abataga abambutsa abo bose nakubwiye barakurikirana mwezi ryari itazirano nakubwiye hakurikiye Mwezi Gisonga bamutazira Gisabo muga twe batwigisha kwitwa Mwezi Gisabo ariko izina ryiwe yitwa Gisonga none ko wamumbwiye ku ncuro igira nka 10 ariko twiga ngo atanguye Ntare Rushatsi mu byo batwigisha ni Ntare Rushatsi cambara nta Mwezi wa mbere yitwa Nyaburunga Mwambutsa wa mbere Musanura Mutaga wa mbere niwe Jabwe okay none abo nabo baje gute nukubera bari bavanze amaraso kugira bace bagira iyo miryango ayo Mwezi Mutaga Mwambutsa ivyo vyababanziriza kweriki hari abatare hari habezi hari abataga hariho nabambutsa niko niyo mazina nkuko kw'imiryango ibi wumva hagi haraba imiryango bumva ngo abashoma abantuze abanyoni abafumfu abasambo urumva iryo byaba ari intuze y'umuryango byari ry'umuntu nk'abashoma bakomoka kwa clan kijya bita umuryango clan byava ku muntu umwe abashoma nabo kwa shoma sinzi kubitahura kuko
byaba ari imiryango iyoboye ivyo vy'imiryango kandi benshi sinzi ko bari babizi ugiye no muri Kongo ngaha aye canke ujabutse ugiye mu Rwanda ugiye hehe barakubaza ati bakaguhindara bakakubaza ati we uruwo mu muryango wo kwanda uruwo kwanda cende umushoma cakubwira ati abashoma bari kuri uriya musozi hariya aho bukera uragenda bakwakire ubasange bagufate neza kubera baba bavuye muri iyo nzu yo kwa naka ni nka kurya ni izina ry'umuryango ni nka kurya abavyeyi unyi bariko bariga kuza baritirira amazina y'aba bana kugira ngo rize rirakura babita ngo ariko byaravuyeho abazungu barabikuyeho byari bya kera ivyo rero nibaza ko tuzobigaruka ko kundi bose tuzogera tuzakora ikindi kiganiro duhereje naha tugerageze kugira ngo uyundi munsi niho twambere tukasubira gukora tuzoheraho hanyuma tubandanye no ku bindi tugende turaganira uko Uburundi bwagiye buramera uko byagiye biragenda byose gushimira cyane murakoze namwe tuzohure ku wundi munsi umunsi nk'uyu nk'aya mango kandi murakoze cyane ndabashimiye hama akanya nigwanye kuzoza turungurana ubumenyi ku bintu bimwe bimwe tutazi n'abandi bagashiraho amakomantere y'ibintu tutazi tukungurana ubumenyi nizera neza yuko uwatwumvirije uwaduhaye umwanya agafata umwanya akatwumviriza yungutse ibintu bitari bike canke naho yoba atavyemera nk'uko avyemera nk'uko Guy yoba yabitubwiye canke niba woba wewe nawe ufise ico wunganira ivyo yatubwiye urashobora kubisiga muri commentaire ngaho kuri YouTube yacu aho kuzoba kiri ikiganiro ukatubwira uko ubyumva canke ukatwunganira ukatubwira n'ibindi twebwe twaba tutazi mwakoze kubana natwe tuze dusubire duhure umunsi nk'uyu nk'aya mango aho utaha